burya dushaka iterambere ubugende mu myaka ibiri twese tuba duteye imbere. Ingorane twaba dushaka ngo nkora mu ntoki mpa kazi, mbega ujya akaguha ako kazi we yarakuye yarakavukana muri mwese wavutse yambaye nta n'umwe twavutse turabora twese ahubwo turabora nyine abora mugabo kubera wamutaye Imana yaduha byose twabikuye ku isi mugabo bivahe mu maboko yacu. Aha muri ko muriga reka nta kintu tujeje kubereka iyo amahera azova muri wa mufuko nshaka ku mufuko wose uronka amahera nicyo nshaka. Wavuze yuko yahereye ku nkoko imwe mu mwaka wafise miliyoni 2,500,000 ngo yagurishije nya nkoko 18,000. Reka je ndigira ku bandi ayo matelefone mugendana mutigira ko ntibibi muza muriga mumviriza ibyo abandi bakoze kugira batera imbere. Ngo yagurishije 18,000 nyankoko acagura agapaki k'amashu k'15,000 hanyuma atararagagata mu mwaka umwe yarafise miliyoni 2,500,000. Mwumvise aho yahereye ku nkoko inyana y'inka nziza igubana nimuba ko byoroshye cyane ku nkoko imwe sawa rishari ngaha mbega risha kwa hano kugira ngo bari terambere terabwira ujya rishari ujya yabwiye ngo jewe ngo noronka motopombe ngo je noragurutse sadama motopombe ngo n'abashingire nta muhemiko uno munsi yadushinga inta yuko uno munsi miliyoni 5 ntizishaka kumufunga bigendo. Murakoze bwa mbere mbanje kubaramutsa nongera nsaba abari ngaha cyane cyane ugwaruka dukomera amashi menshi cyane umujama wacu. Nitwa Niyonzima Richard, jewe ndahejeje amashure ya kaminuza mu mwaka w'2020 hanyuma ncandaduga kuri tere ku Gatumba ndiyumvira none ko mbona abandi bariko bari imbere ni mu Masango ku mutumba wa Masango komine n'intara ya Muramvya. Hanyuma niko kwiyumvira ati none ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aguma atubwira ati gwaruka ni mukore mwiteza imbere, mbega jeho nokora iki nubwo nsa gutya ndi ugendana ubunyamwema ubwo jeho ntisinotera muri iryo terambere ry'igihugu maze nca ndiha umugambi nja gusaba ikiraka. Ariko rero byarangoye gato kuko ahenshi naraja ku kiyede bakanyirukana ngo we ntavyo boshobora. Hanyuma ndatombora umubanyi wo muhira yashaka kubaka inzu acambwira ati ubwo wewe ushobora kufyatura amatafari ndanamuhayetse ndamubwira nti je no bishobora. Hanyuma ndabikora ndamufyaturira amatafari nuko ndabironkamwo umutahe w'ibanze. Ndose umutahe naciye niyumvira ati none ko muhira haga mbe nkore gute. Niho twaca tuvugana n'umubanyi kandi ndamusaba itongo nawugira nti impa ngerageze ubwo burimyi numve iyo nyigisho ndayishire mu ngiro ndabe ko bishoboka kandi ndavyumvirije teorikema pratikema birakunda neza cyane. Niho natangura ndarima imboga mbona ku mezi 3 ntanguye guca narimyengarenga ntanguye guca ndashora. Hanyuma niho naryoherwa ndasubira ndarondera uwundi murima ndarima. Hanyuma ico gihe nkarima mu rushana gusa muga ndabona ko muci bingora hari hafi y'uruzi ku Mucece ndabona ko muci biriko birangora kugwiza umwimbu. Niho nagirirwa amahirwe turahura na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ankundire ndamugiye mw'izina General Major Evariste Ndayishimiye twahuriye Igitega kuri IPG. Niho namushikiriza akambakiye ndavuga nti nyakubahwa hamwe mwonyizera mukampi igikoresho cyo kuvomera jewe ubwo buziba ariko baravuga no rindirira kuri tere hageze nkazokora ibindi ariko ndabona ko uburimyi bushobora kunteza imbere. Nuko arampa imashini hanyuma ntangura kwagura imbibe imirima ndarima ndakota ndaduga ndaronka umutahe
umutahe ndawurose rero ntangura kugura ingurube, kuko muri ekonomi batwigishije bavuga bati ekonomi ntishingiye ku kintu kimwe. Naba Bill Gates bagiye barakora muri ibi baja ku bindi, niho nacangura ingurube mu mafaranga nunguka, nacangura ingurube ko navuga nti none uburimyi bishitse bugahomba mbeho nzoca mbuwandi. Byose biranyerera, ingurube ndazigura, ndagura ingurube imwe iramvyarira, nshafata umugambi wo kuza ndazibitsa abene gihugu, kubera ko uburi kurima byantwara umwanya, korora naho narabona nti ntavyo noshobora byose, ndaziha abene gihugu. Murumva ko ubwa mbere namaze gutangura gutanga akazi muri bya bikorwa byanje, abene gihugu bakorora, hanyuma hageze ko tugurisha nkakuramwe umutahe, inyungu hejuru tukaca tugabura. Murumva ko nabo kandi baca biteza imbere, baronse umwavu baza baragurisha badafise aho bashobora kukoresha. Nibyo ndabikora, hanyuma ndisununura, ntangura kugura amatongo, tuvitwa itongo bivanye n'amafaranga n'abamfise, hamwe nahora ndima, tukavugana n'uwo nahora ndahakoteye, ubwo ntawo guha amahera tukavanako, hanyuma nkazoguma ndahakorera. Birankundira, ndaronka utuvi dushika 3, nuko mbandanya ndahakorera, ndabikoreramwo. Ubu mperuka kuronka agatongo gatoya k'agaparcela hafi mu gisagara ca Muramvya, nkaba nifuza ko mu mwaka uza je ntazoguma mpanze aho ndi, nzoba mba mu nzu yiwanje. Nico gituma nashinze ntahe mvuga nti mparuye ivyo ngezeko uno munsi miliyoni 5, hageze nimba ari ikintu coba cononekaye canke gikenewe kinsaba miliyoni 5, notuma ngurisha ivyo naronse. Hanyuma mbonereho gukebura ugwaruka, no munsi hari abanyeshure benshi batunanye amadiplome mu nzu, bavuga bati ntitwoja guhamba umurundi. Je n'ukuri nta n'isoni bintera iyo mfise isuka ku rutugu nigiye mu mirima, kandi nta n'isoni bintera iyo ndi mu mwonga ariko ndagazura canke ndiko ndaduza amazi, ndiko ndavomera ibiterwa. Ivyo rero ugwaruka uno munsi nico kiduteye ubukene. Usanga bariko bararira ngo turi mu bushomeri, ngo ubukene buratwishe. Jewe nkabaraba nkitwengera. Abenshi je nababwiye nti ubwo bushomeri muriko muravuga mwe muriko mutukisha igihugu cabibarutse. Kuko igihugu nta hantu na hamwe kikurinda kugira ngo ukore umugambi w'iterambere. Shaka kugenda uhitana ikiro cy'ibiyoba wewe ushiruka isoni, kwa benshi baca bagenda batwenga uje ngo nta binoza gukora. Ndibuka nkitangura nkiri ku ntebe y'ishure, jewe amahera y'ishure narihigwa n'ivyema ngiye kurangura, nahereye ku irobo, ariko haragera igihe ndangura n'ibiro na 200. Hanyuma hageze ku mwaka w'ishure utangura, jewe muhera sinigera ngorana. Ivyo rero nabibayemo, nabonye yuko iterambere umwe wese agerageje gukora rishoboka. Rero no munsi ntitwitinye, noneho nakabijya paeje yaraje na biji, jeune akeneye kwiyumvira ku mugambi wari wo wose arafise uburenganzira bwo kuja gusaba ingurane. Jewe naho ntarasaba ingurane muri bije canke paeje, turakorana n'ugwaruka kandi ndabafasha nkabaha impanuro. Ndababwira nti ko mushaka gushikira kuri byinshi, genda babaho umutahe mukore kuri ibyo byinshi. Mugabo je navuze nti mpera ku busa kugira ngo ndabe neza na neza iyo ndiko ndagana, kandi n'ingurane nimirije kuyaka kuko ndiko ndagura ibikorwa, ndifuza kugura amatongo yagutse kugira ngo nanje nzobandanye nkoreramwo bya bikorwa by'ubunini. Nivyo hanyuma mpande y'ivyo bikorwa nkora, ndongera nkashigikira abagendana ubunyamwema bagenzanje, ndabereka ingene bo kwiteza imbere. No munsi rero ndiko ndabaronderera umutahe kugira ngo umwe wese abashoboka ndabaronse ibibuguru by'ingurube. Ndiko ndatekanya yuko muri noci nariyemeje ko nzobagurira abambere, nzogurira umugwi wa mbere ibibuguru bishika 10 nimbura ibitunguru narimye. No munsi ko mfise imirima y'ibitunguru. Murumva yarakize n'abashaka abantu. Mfise imirima y'ibitunguru n'imirima y'amashu, ndizeye ko mu kwezi kw'icenda nzoba nimbuye. Ariko kugira ngo sindabajyanishe,
nari nifuje ba nyakubahwa n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nyongerereze kuri uwo mugambi ngomba gufasha bene wacu, nagomba muzomfashe muri zirya ngurube mworoye, muzo nyongerereze ibibuguru nk'ibyo 10 mu mwaka uza, muzoze kuraba aho bigeze. Kandi abenshi abanyamwema bahora baguma binyegeje, ndiko ndagerageza kubereka yuko iterambere rishoboka, kandi baze baraja naho abandi bari, baze barumviriza igihugu gitera kija, ko hari benshi baguma hariya muhira mu mpete binyegeje, ugasanga ivy'iterambere ry'igihugu menga ntibibaramba. Ngejeje ngaho nkaba nongeye gushima, kandi nkaba ndabashimira n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ku mwitwarariko mugirira ugwaruka, kuko bama barayamaze bati wanka gakura abaga umutavu. None ko mwatwitayeho ngo tubeho, natwe tugiye kwikuramwo imbeho kugira ngo tugaragaze ko tukiriho kandi tutatanze imihoho. Niharambe ugwaruka, niharambe indongozi zitayeho ugwaruka. Murakoze. Rero ni byiza cyane ko twese twokumva ko kamo tugaheza tugatera imbere twese. Imana ibahezagire mwese. Radio Television